Vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mu bihugu bitandukanye, abari irya nino ku mugabane wa Aziya, mwese muri South Africa, muri Zambia, muri Kenya, Uganda, mwese kandi muri mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hamuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bisoja bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire ku nkuru y'umubabaro, inkuru iriko iravugwa ngaho mu ntara ya Rumonge, komine Muhuta. Umuntu umwe yahasize ubuzima mu gihe ikimanga c'umusozi cakoroka kikanyerera cose kikagenda. Abanyagihugu bari mu myidogo, amarira, amosozi yakorotse bivanye n'ivyabaye ngaho muri iyo ntara ya Rumonge muri komine Muhuta, aho bivugwa rero ko abanyagihugu kuri ubu ngubu abanyagihugu basanga 200 aribo baciye bagirwako n'ingaruka z'ivyo vyaciye bibera ngaho muri iyo komine ya Muhuta. Ni mu gihe ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ibiza biriko birasongera isibe ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abanyagihugu barabandanya kwidoga ko imvura, umuyaga, igihuhusi n'ibindi vyinshi vyaciye bigenda vyonona ibitegwa, vyonona inyubakwa, abandi barasenyewe, amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze, kuri ubu ngubu benshi bavuye mu vyabo. Amakuru dufise nuko abatari bakeyi bariko barasaba ubutegetsi bwa Gitega kubagarukirako kugira ngo barabe ico bobafasha, babasayidira kugira ngo ubuzima bubandanye gukomeza. Barasaba buri mugiraneza wese kubagarukirako kuko vyifashe nabi nk'ivyabaye ngaho muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Tukaba duhojeje abo baryango babuze uwabo, umwana w'imyaka 4 niwe yaciye ahasiga ubuzima. Naho tuje muri politike y'igihugu cacu c'Uburundi, bamwe bati Prime Niyongabo yoba yadugijwe bivanye naho n'ikibanza yahoramwo n'ikibanza yaciye aronka. Bamwe bati kuba yagizwe umukuru wa Commission des Ordres Nationaux et Glorifique nkuko bariko barabivuga. Bamwe ti nukumuduza, abandi bati Neva arashaka kumwikurako. Nuruyeri Neva ni umukenyuro mushasha yafashe wo kwigizayo Prime Niyongabo akamuvana mu gisirikare c'Uburundi. Ivyo kumuvana mu gisoda c'Uburundi nuko ngo yabona ko umwanya n'umwanya bashobora kumutembagaza, kandi ko ata muntu n'umwe afise wo kwizigira mu batwaye igisirikari muri ino minsi, arizo mvo ngo agomba kubahindagura. Abasesanguzi ba politike zitandukanye bemeza ko iyo umukuru w'igihugu yatanguye guhindagura inzego, cane cane inzego zo mu gisoda n'igipolisi, ngo haba hari ikitagenda neza, haba hari ivyo ariko arikeka. Mu guhindura umugaba w'ingabo canke umukuru w'intwaramiheto ngaha mu gihugu c'Uburundi, ngo biraboneka ko hari ico General Major Varisito Ndayishimiye ariko arikeka muri kino gihe.
benshi bati icuka kibi muri politike mu gihugu c'u Burundi mu ndongozi zitandukanye haravugwamwo icuka kitari kiza bigatuma umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe abandanya kwikeka no kugira ubwoba no gukeka bamwe bamwe mu bo bafashanya kurongora no gutwara igihugu c'u Burundi. Abagabo b'ibicocoro, ibihangange vyo muri CNDD FDD, ibihangange biri mu gisirikare c'u Burundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we akaba avuga ko asenga Imana kandi ko atagihangange kimusumba ko bose agomba kuzoba shira ku ruhande nk'uko Generali Varisito Ndayishimiye abandanya kugenda abishikiriza. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi rero arerekana yuko umukuru w'igisoda c'u Burundi, umukuru warasanzwe nyine arongoye igisoda c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ngo afise ukwikeka gukomakomeye cane, afise ukwikeka gukomakomeye cane ngaha mu gihugu kuko kuja guhindura inzego z'igisirikari abatwara igisoda c'u Burundi nuko abafise vyinshi nyine ariko arikeka bivanye nuko abasesanguzi basesangura ivya politike bagenda bavyemeza kandi nyine nawe uravye wobona ko ivyo bavuga vyoba ari ukuri nk'uko amakuru atandukanye agenda abishikiriza. Ubwaheze umwaka waheze Varisito Ndayishimiye yoba yaragiye gukura Prime Niyongabo muri ayo mabanga ariko umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca bataziranda kugarika yaraciye amwankira, yaciye amubwira ko ivyo yoba agiye gukora vyoba bitari vyo, ko ivyo shobora guteza intureka ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe yoba akuye Prime Niyongabo mu mabanga. Nizo mvo zatumye rero Prime Niyongabo adaca kugwa ico gihe. Kuri ubu ngubu bikaba biboneka ko kumukura Ndayishimiye yahise afata uwundi mukenyuro ngo vyerekana ko Ndayishimiye nawe afise amanyanga, afise amayeri akomeye cane yo kwigizayo, yo kwikiza abo bose bipfuza kumutembagaza mu butegetsi. Bikaba biboneka ko rero Varisito Ndayishimiye ariko arigiza ku ruhande ivyo bihangange bishobora kumucarenjinga canke kumubangamira no kumutambamira mu gihe yogira ico ashatse gukora. Uwa mbere Bunyoni yamutaye mw'ibohero, kuri ubu ngubu arapfunze. Uwukurikiye rero avanye mu gisoda c'u Burundi ni Prime Niyongabo, naho ngo yaciye amuduza ikibanza yamuhaye gisa nkaho arico kisumvye ivyo byose, ico kibanza yahoramwo co gutwara intwaramuheto ngaha mu gihugu c'u Burundi, ako rero yaciye amujana muri Commission des Ordres Nationaux et Glorifiques, aho rero agiye kuzoba ajejwe amategeko y'igihugu, amategeko atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu hariko haribazwa ikibanza c'utwara igisoda c'u Burundi. Ndayishimiye araza kugenamo nde muri ayo mabanga? Ninde agiye kuzoramutswa igisoda c'u Burundi mu gihe Prime Niyongabo azoba atanze imihoho, asubirijwe, ahejeje kubisikana n'uwuzoba amusubiriye muri ico kibanza co kurongora igisoda c'u Burundi? Hariko harikekwa abajenerali batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi
Ndayishimiye ashobora gushira muri ayo mabanga. Umwe muri abo bajenerali harimo Liyetona Generali Sirasi Ntigurirwa, mbere kandi hakazamo na Generali Iridefonse Habarurema, umwe muri abo ngabo n'abandi bariko barikekwa, ariko ngo biboneka ko ari bo ashobora gushira muri ico kibanza, bagaca basubirira Generale Prime Niyongabo mu kuramutswa ingabo, mu kuramutswa igisirikari c'u Burundi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.